centre ville quartier centre ville aho bita kuri cathedrale neza twasanze abene gihugu bariko barakora ibikorwa rusangi no munsi murazi yuko ari n'umunsi w'imirimo si benshi bamenyereye ku minsi nk'iyi hari ibikorwa rusangi ariko abene gihugu bo muri centre ville bobo baritanga cyane kugira ngo bashitse umugambi wa leta wo gusukura igisagara gise neza. Rero muri rusangi twasemo kubagendera kubasanga ku kivi kugira ngo twumve ukuntu bavyimvamwo nyine akantu akabijya kari muri bo gatuma karasuguma gukora cyane kugira ngo igisagara gise neza. Reka nganire n'uno mufasoni abanza twidondore yongere yidondore namwe muriko muradukurikirana hanyuma tubwire akari ku mutima atubwire uko abona ukuntu yumvise no gusukura igisagara n'ukuntu yotera intege abandi bapfasoni. Madame karibu. Murakoze cyane. Akazina kanje nitwa Ibaze Anita. Ndi n'akanyamuneza kenshi kandi cyambere mbanje kubashimira ko namwatugende muri commune Mukaza turaha kuri cathedrale niho twaramutse dukora ibikorwa rusange. Rero twasidukanye n'iyonka, hari abakenyezi benshi, hari imisore myinshi. Rero twaje kugira ngo igisagara gishobore gusa neza gushika muri 2040 ego kizobe gisa neza. Urumva ni vision kugira ngo dushobore gusukura igisagara ego konde mu abanyamwete ibintu byo muri 2040 mu bitanguye no munsi tubitanguye no munsi. Urumva no kugira ngo igisagara gise neza dutora ibicupa twongera turima dusukura. Aha twemeye guheba byinshi muhira kugira ngo tubanze gusukura igisagara mugabo ni muhira hose hasa neza ego. Amen. Namwe ndabona munasa neza cyane nuko rero ndabona yuko umwete mu ofisi kandi murishimiye no gutera intege abandi bapfasoni bari mu makaritiye. Muri rusangi uri kuraraba ibikorwa byo muri 2040 muri 2040 tukaba tubitanguye no munsi, ntabwo ubona yuko tuzoba tumeze nka za Dubai? Neza cyane tuzoba tumeze nka za Dubai mu bihugu byo hanze hose kugira ngo hagende hasa neza. Aha indongozi hizo ahakuru zaduhaye intege kugira ngo dushobore kuza turasukura igisagara. Aha mu ndwi ibikorwa rusange tubigira kabiri mu ndwi warashaka na gatatu tubigira mercredi vendredi samedi yego. Murakoze cyane Anita. Reka turabundi mwene gihugu. Amazina yanje y'ukuri nitwa Iradukunda Jean Marie Vianney mugabo benshi bazi ku mazina atandukanye, harabazi Dive, harabazi Mutama Simoni, ayose nayo bantazira. Yego hama turabakengurukira cyane kuba mwadusanze ku mirimo ntitwari twabiteguriye, ariko ni byiza ko mwadusanze ku mirimo dusanzwe twariko turakora ngaha. Hama kuba mutubona ngaha turi ngaha kubera harimo na kamo nyene cyubahiro Generale Major Evariste Ndayishimiye yaduteye kugira aho tubaye tuhasukure igisagara gise neza kugira yambono yakazoza tuyishikeko. Rero kuba tubona ngaha mu minsi y'imirimo benshi ndazi bavyumvise ko turi mu bikorwa rusange birabatangaza, ariko twebwe intege dutegwa n'abadutwara muri quartier yacu nziza ya Centre Ville duhereye kuri chef de quartier ngaha Eric Ndayiziga nabo basangiye ibanga ry'uburongozi. Twebwe ngaha dukora ibikorwa rusangi kabiri cyangwa gatatu mu ndwi, kuwa gatatu, kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Nka twebwe tubikora kuko tubikunze, murabizi ibikorwa rusange nta mpembe birimwo. No kuvuga ati umwe wese ku nguvu ziwe, nka twebwe abajene tukiri bato ni twebwe dutegerezwa gushiramo inguvu nyinshi kuko nitwe tuzifise kandi kugira uburundi bugeraho bushitse ku iterambere tuba twifuza inguvu z'abajene nizo ziba zikenewe gose kuko umujene ni wategerezwa kubumbatira amahoro n'umutekano, ibikorwa by'iterambere n'ibindi bintu byinshi biba bikenewe. Rero nka twebwe kukano badutera dutegerezwa gufata iya mbere tukazinduka. Urabona
iki gisagara ca Bujumbura benshi barahakorera usanga benshi batahaba ariko isuku naho umuntu abakorera kandi naho umuntu ababaye twe dutegerezwa gushiramo inguvu nyinshi tukitanga kugira ngo na cyane cyane iyi quartier centre ville yacu ibe ifate ikibanza ca mbere mu bikorwa bijanye n'isuku kuko urabona ni twebwe hakorerwa ibintu byinshi ibintu by'urudandazwa bica ngaha kandi urabona isuku hari ahantu hakorerwa ibintu byinshi usamaye na gatoyi usanga byayangaye kandi urazi iyo ahantu hari isuku rike hacaza ingwara z'ibyaduka zakorera n'ibindi byinshi bitandukanye mwa twe dutegerezwa gukora n'inguvu nyinshi kabisa kugira ngo ntagire akantu katameze neza katwinjirana haba mu bikorwa by'iterambere mu isuku mu mutekano dutegerezwa kuba tuguma tubumbatiranye hama icyo navuga nico murako rero biraryoshe cyane kuba duhwanira ngaha n'abamama badusumba abapapa ariko inguvu nyinshi cyane ni twebwe nyine kuko ni twebwe Burundi bwejo ego hama turabashimiye cyane ibikorwa ni vyiza kuko gusukura aho ubaye ni no gusukura no ku mubiri kuko twikingira ingwara nyinshi bivanye n'isuku tuba turiko dukorera aha hantu rero namwe turabashimiye cyane twongera dushimira abaturongoye ingene batwitaho bakaduha gukamo natwe tukabumvira tukabikora murako turashimiye abamenyesha makuru baje kutugendera babasanga ku bikorwa turiko turabirangura neza neje bazohora bagaruka kandi isuku yabereye ahantu hose umuntu abaye cyaye kwibarabara hari hose amazi ukabajewe turiko turaraba ikimbiro umugambi w'umukuru w'igihugu yagize ni cyiza cyane hanyuma rero nkaba jembo ngaha muri rohero bataone na sede kataranze bajyaje byose biranze hamaze kadushimye ingene muri ko muraturaba ingene muri ko muratugendera neje bundi mudodo muhura muza kuturaba hamaye twashimiye abamenyesha makuru batwigore kuza kuturaba ego mwana Silvestre murakoze cyane bakunzi ba televiziyo yacu Wide Vision TV nkuko mwabibonye uno munsi twaramutse tugendera bene igihugu bo mu gisagara ca Bujumbura aho bariko baritanga cyane bakora ibikorwa rusangi kugira ngo bashobore gusikura igisagara ca Bujumbura bashobore gushitsa wa mugambi wo gusukura igisagara kukigira neza nkuko leta y'u Burundi nayo ivyipfuza rero aho twabasanze ku TV twashoboye kuganira mwabonye ko twashoboye kuganira nabo ubonaho reka twumvirize uko umwubaho asanzwe arongoye ino quartier ya centre ville uko yashoboye gutunganya abene igihugu akabumvisha ingene bashobora kuza gukora no ku minsi mbere y'imirimo iminsi y'ibikorwa bisanzwe nyakubahwa ramutsa abariko baradukurikirana hama ubidondore hama babwire n'ukuntu mwashoboye gushira mu ngiro uno mugambi murakoze cyane ku izina nitwa Ndayiziga Eric nkaba sanzwe ndongoye ino quartier ya centre ville muri make rero twege twabise umugambi wo gusukura igisagara natwegereye muri quartier centre ville twabaye mu bambere mu gutanga gusukura igisagara kandi ndazi yuko n'ibikorwa byo gutanguza gusukura igisagara umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabihereye ngaha muri centre ville nyene natwe twaje tubananiza ko ubu turakora hasi no hejuru dukora imisi nka yose kugira ngo gisagara cacu na cyane muri quartier centre ville hakake aha rero mubona turi twahereye ruguru tuva ku Musaga dutera gazo turamanuka turaza ngaha impande y'urusengero rwa katedrale none twarahateye amashugwe na gazo ubu naho tugeze mu kino kibanza mubona ari kinini cyane twaratanguye ukirima babona ko dusa n'abakora gisozera kuva yuko ni ku munsi wa gatatu w'indwiza turotangura gutera amashugwe twongeye gutera na gazo hano rero nuko twitabiriye umugambi wo gusukura igisagara ego murakoze cyane kuri ibyo bikorwa byiza muri ko murakora mbega iruhande yo gusukura igisagara
kuri uyu mugambi mwari musanzwe mubikora? ego twari dusanzwe tubikora mugabo nabona ko hari akabijya kubera twakunda gukora samedi honyene mugabo ubu duhimiriza umuntu wese afise inzu ngaha muri quartier centre ville canke no asanzwe ahadandariza ko imbere yuko yugurura ikibanza abanza gukubura imbere y'urupangu rwiwe canke no agakubura imbere y'imangazine yiwe. Urumva ko ubu hari akabijya kaciye dushaka kubera aboha bacu bawuteye akamo. Murakoze cyane. Mu yandi makaritiye aho musanzwe mugendera abandi ba dokaritiye nkamwe mubona nabo bafise umwete nk'uyu gwanyu? Ego naho ni umwete bafise kubera nabone ubasanga nabone nk'abakora imisi yose aho nkunda gutemberera cyane ndabimwe abandi ko barakora naho ni bari ku kivi umba ro byiza kwese tugiye ku kivi amakaritiye yose gisagara cyose hamwe umwene gihugu wese ahari abona ko isuku ari ikintu ca mbere kiza imbere twosanga igisagara cacu cakaka. Ego murakoze kukuntu muriko muritanga kandi urumva ko atari mwe gusa murumva ko amakaritiye yose yahagurukiwe mugambi. Mu bikorwa nk'ibi haraba utunaturiya dushobora kubagora mubona mwosaba iki nk'abantu ushobora kubaterera canke leta mubona mwosaba iki? twebwe icyo twosaba ibikoresho kubera murabona naho dukora ibikorwa rusange tukakora twe nta bikoresho baduha nivyo dukoresha nivyo twironderera mbwa ngo twironderera usanga dufise bike kuvuga turi nk'abantu 200 ugasanga dufise nk'amasuka 200 n'ibipawa 200 urumva ko abandi nabo icyo usanga bahagaze atashoboye kurakora. Twebwe twosaba ko turese ibikoresho kugira ngo tubandanye dusukura gisagara cacu na cyane ngaha muri quartier yacu nziza ya centre ville. Nakaye kama motera abandi bo mu yandi makomune agize igisagara ca Bujumbura? Akamuntu batera nuko ikintu c'isuku bisaba guhimiriza kubera tudamwe duhimiriza umuntu wese ahari ahimirize ikijanye n'isuku usanga bigoye kubera nk'akarorero ushaka gusanga nk'ahantu umuntu atakubuye canke umuntu atereye ibicafu kwibarabara wamuvugisha ahubwo ukabona nk'abandi bantu baba baje kuvuga ngo uramurenganije. Urumva rero byiza nuko abantu bose bene igihugu bose uwo mugambi wo gusukura igisagara bawutahura kumwe kubera n'inyungu z'igihugu. Ntituzosha kwa yambono kazoza nyine cyubahiro 2040 n'2060 umuntu wese atabona intumbero ariko aragenderako. Ego murakoze cyane mwubaha mushobora kwibutsa akazina kanyu abariko baradukurikirana? Ego abariko baradukurikirana je nitwa Ndayiziga Eric abasanzwe ndongoye ino quartier nziza cyane ya centre ville. Murakoze namwe. Ego bagire umunsi mwiza.